isi ntisakaye mu buzima kirazira gusuma no kugenda gahoro ntugire vya bindi ngo ni mukadata utangure kumugarako igitugu kirakura ntigisumba izosi kandi Imana yamushize mu ico kibanza yabonye yuko nyene abikwiriye milango ya baraka imaze 2 mois imaze 2 mois ifise 244,000 urumva yuko nawe yarakurikiranwe cyane ibihumbi amajana 244 si sabantu si bwa bwana ndi aho hantu ndaraba ngerageza kuraba imva zihari murabizi ni nyinshi cyane ariko ndagerageza kuraba nsanga zose zisa n'izingana nuwo bagerageza ngo barikora mwubakira akantu urabona ngo bagerageze nyene ngo bibe VIP nyene ahisandugu yiwe iryamye hangana bose harangana rero nca ndabona yuko kwisi parcelle tuhafise ni kajya kantu nyene umuntu ahambwamwe natewe intege cyane n'abantu bagiye barafashwa n'ubutumwa burimo kuko harimo ubutumwa bwiza hari abantu benshi bakijijwe biciye muri filme ubuzima hari benshi bahinduye imibereho biciye muri filme ubuzima hari benshi bagiye batanga imitwaro turasenga Imana iratabara yihesha icubahiro ivyo byose vyagiye bica muri filme ubuzima twayitanguye muri no mwaka nyene mu ntango turakora ibice bishika kuri 5 hanyuma turagira pause gatoyi ubu rero twarasubiye gutangura novuga ngo twaje n'inkomezi nshasha ubu tugeze ku gice c'9 umuntu mubi uno munsi ejo yoba umuntu mwiza n'umuntu mwiza uno munsi ejo yoba umuntu mubi vomera zose kuko ntuzira uzokwera kare STV every story matters. Hi fans STV murameze neza nanje murabona ndameze neza ndashima Imana kandi ndibaza n'ivyo mwibonera naho umuntu abari biragaragaza ko abameze neza ama uno musi nkuko mubibona natewe iteka canke nagiriwe amahigwe mu kirundi ciza yaho uno musi nagiriwe amahigwe yo kwicarana na Sabbas muramuzi mu bikorwa byinshi muramuzi muri filme muramuzi muri gospel ndetse n'ahandi bigiye bitandukanye kuba twagiriwe amahirwe nashimye yuko twoganira gatoya ari naho mpamvu namurondeye Sabbas ndakuramukije ndakuramukije cyane ndamutsa n'abakunzi bose bariko baradukurikirana ndabipfuriza amahoro y'Imana bane namwe mu banyura mu vyanyu hama kuba namurondeye Sabbas ndagiye gospel irahari ariko jewe nagize amatsiko yo kumurondera ku bwa filme ariko arakora yitwa ubuzima. Filme ubuzima twayitanguye muri no mwaka nyene mu ntango turakora ibice bishika kuri 5 hanyuma turagira pause gatoyi ubu rero twarasubiye gutangura novuga ngo twaje n'inkomezi nshasha ubu tugeze ku gice c'9 urumva twari dufise ibice 5 ariko tugeze ku gice c'9 vyaragoranye gato kugira ngo abantu basubire kwimenyera kuko urumva ko hari hamaze igihe kitari gito batariko barayikurikirana ariko turashima Imana ngira ngo murabona yuko igice partie 9 twashizeko ku munsi wejo mu masaha 15 yari yamaze gukwiza dika umva abantu bayikurikiranye ni bench turabishima Imana mu munsi yagiye kwiza 24 maze kurabwa n'abantu barenga 12,000 rero ivyo turabishima nshimira cyane n'abafana abakunzi b'ubuzima nkunda kubita abanyabuzima ndabashimira cyane ingene filme mwayakire neza n'ingene muri ko murayi sharing mwikwiragiza mwihereza n'abandi nabo batarabikora muje kuri channel ya Sabbas Burundi murabe filme ubuzima tugeze kuri partie 9 hahiye koko hahiye rero ngende murabe ibintu bimeze neza ikinezera cyane n'ikintera intege muri filme ubuzima gatuma mbandanya cyane no gukora n'icyatumye ndayibandanya kuko ubwa mbere nanashize kuri 5 mvuga ngo ni final icyatumye nifuza no kwibandanya natewe intege cyane n'abantu bagiye barafashwa n'ubutumwa burimo
kuko harimo ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bakijijwe biciye muri filme ubuzima, hari benshi bahinduye imibereho biciye muri filme ubuzima. Hari benshi bagiye batanga imitwaro, turasenga Imana iratabara, yihesha icubahiro. Ivyo byose vyagiye bica muri filme ubuzima. Ndiko ndabona rero ingene abantu bariko barayakira, kuri jewe numva ari umugisha udasanzwe. Sabbas, filme ubuzima ni ihe message nyamukuru bashatse gutanga muri filme ubuzima? Filme ubuzima iciyumviro nyamukuru catanguye ndi ku mpanda, twagiye guherekeza umuntu yapfuye warenganye witavye Imana. Hanyuma ndi aho hantu ndaraba, ngerageza kuraba imva zihari, murabizi ni nyinshi cyane, ariko ndagerageza kuraba nsanga zose zisa n'izingana. Nuwo bagerageza ngo bariko ramwubakira akantu, urabona ngo bagerageze nyene ngo bibe VIP nyene, ahisandugu yiwe iryamye hangana, bose harangana. Rero nca ndabona yuko kwisi parcelle tuhafise ni kajya kantu nyene umuntu ahambwamwo kajya gakwirwa mu iryasandugu, niyo parcelle umuntu afise. Ibindi vyose kuko mwisi turi ingenzi, ibindi vyose turabirondera tukabibira kuye tukabiruhira, ariko si kwacu. Rero nca ndabona yuko muri buno buzima hari ibintu bigoye, ariko nca ndimvira none ko inyuma y'ubu buzima turimwo hari ubundi buzima, kandi muri buno buzima tubayemwo abantu barazi gutegekaniriza kazoza, barazi gutegekanya kubika udufaranga, barazi gukoresha inguvu n'umwete mwinshi kugira ngo bagure ama parcelle, bagure imiduga, bagire gute, ariko nta numwe ajana n'ivyo bintu. None ko niyaba turuha tukaruhara bino bintu dusiga mwisi, why tutogira effort kugira ngo twitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, kuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Namba dushaka gutegekaniza kazoza kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, vyari vyiza ahubwo ko dutegekanya na kazoza kubuzima, nitwava muri buno buzima tumenye ngo tuzoja heza, tuzoja mu kindi kibanza. Nukuvuga ivyo navyo mu kubitegekanya no gutunganya ubugingo bwacu, tukabaho ubuzima buhimbara Imana, tukamenya kubana neza n'abantu, tukamenya kwitonda, tukamenya yuko hano mwisi atari wacu, hano turi ingenzi. Na cyane cyane tukibuka yuko hari uwatanze ubugingo cyangwa ubuzima bwiwe ku bwacu kugira ngo arondere jewe nawe, arondere twebwe abanyavyaha. Niwe yagiye atansezerana, aravuga ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho nzoba ariho namwe muzoba. No kuvuga ngo ivyo ni vyicaro vyo mwijuru canke no kuvuga ngo aho iwacu aho tuzoba ni mwijuru, wagiye kwa dutegurira ni Kristo. Mu kugira tuhashike ni he, ijambo ryayo ry'Imana riratubwira ko Kristo ari inzira, ukuri n'ubugingo, kandi ngo nta uzoshika kwa data atariwe amujanye, kandi abamwizeye yabagize abana b'Imana. No kuvuga ngo twategerezwa kwizera uwo Kristo kuko niwe vyizigiro vya kazoza. Twategerezwa kumwizera, hanyuma tukanagerageza kugendera mu nzira ziwe, niko gutegekanya kazoza. Tukamenya yuko naho twitwararika cyane iby'ubuzima bwa kino gihe, iby'ubuzima bwo mwisi, hariho ubundi buzima. Ubwo bundi buzima kubera iki tutobutegekaniriza nabwo, kandi yumva nukumwizera gusa, nukumwakira ukamwizera. So rero ndabona ati ko muri bano bantu atanumwe bahambye mu muduga, ko atanumwe bahambye muri etage, kubera iki none mwisi tujyana, kubera iki tugwana, kubera iki dupfa amatungo, kubera iki dupfa ivyubahiro, kubera iki ishari, kubera iki inzigo muri buno buzima. Kandi ivyo bintu vyose turiko turaharanira ni ibintu vyose dusiga hano. Niho havuye ide principal ya filme ubuzima. Icantangaje rero nasanze hari udukoko dutobora murajya mantuze murajya makabura, urabona hajya babasize isima, hari udukoko usanga twatoboye. Rero tubajije nyamuntu turavuga ati none bino bintu nibi, avuga ati aha kubera umuntu aba yamaze kubora. What? Mu munsi umwe gusa. Rero mes chers amis, ibintu byose twokwishimira amatungo y'isi, twishimira ubwiza, twishimira iki umuntu amaze gupfa. Bavuga ngo intuze akayabu kakazima kararuta intare.
yapfuye rero urumva naho wabona umenga umuntu wa grave umenga uri gitangaza upfuye bizoba biheze mon cher ami bizoba biheze ahubwo igikomeye ca wiyumvira uno munsi nopfa noja he Ico nico abantu tudategerezwa kwiyumvira bashaje ndagize ubwoba kumengo cembora amasene yose abasene yose y'ukuntu ibintu biba biheze ariko basha n'umuntu aza kubona ino nkuru ndabasabye muje kuba intase kuri kino kintu Sabbas atubariye biyumvire eske umubiri ni ikintu c'ubusa ku buryo ari n'uwo bambwiye bamuhambanye kirya cuma kurya kuntu umuntu avunika bakamushiramwo icuma basanze mu gitondo ry'amakaro bayakuye ko bamuzuye urumva bakuyemo cyacuma kuko kirazimvye n'amahera bagishiremo ikintu kitagifisa akamaro kandi hari abagikeneye bagihema rero Sabbas ikindi kibazo se waye ata gospel tuko turabona muri no misi canke zatwawe na film ubuzima nyene mes chers amis abantu bankurikirana ngero mazi misi tankurikirana gira je gospel sinzi ya muri gospel iri birashoboka ukaba umazi misi utankurikirana kuko indirimbo iheruka kujako ni korabo twakoranye n'umuririmvyikazi Rose Muhando kuva muri Tanzania nibaza yuko ntirakwiza amezi abiri ntirakwiza 2 mois kandi muri gospel mu bisanzwe kenshi dukunda gushira kwindi ndirimbo nkihaheze nk'amezi nk'atatu canke 4 iyo tutatevye sino hari n'igusanga umuntu akora na 2 canke 3 mu mwaka rero indirimbo zirahari ngiyi iyitwa fungwa milango ya baraka imaze 2 mois imaze 2 mois ifise 244,000 urumva yuko nawe yarakurikiranwe cyane ibihumbi amajana 244 si abantu si bwa bwana n'umugisha w'Imana ndashima Imana n'Imana bikoze rero urabona yuko turacafise 2 mois dushize ku indirimbo ariko hamwe naho mfise n'izindi namaze no gukora ama video asanzwe yicaye ngaho tuzitege vuba ko tugiye guhezagirwa cyane gose hari ikintu ntakunda nk'igihe ndiko ndabahereza kundwi filme kuca ndabicanga n'indirimbo ico gihe uca usanga kimwe cyose kitaronse umwanya wo kurabwa nk'iyi filme ubuzima nayirekuye ariko mbonye yuko iyi ndirimbo imaze kumara ukwezi abantu bamaze kuyiraba bamaze kuyimenya rero soon igenzogira hopo yo guposta ama filme ubuzima nk'ubu hari indirimbo zisanzwe zihari no kuvuga ngo vyose ndabijana biri en parallel hari indirimbo nk'ubu zimaze kuba zikozwe ndindiriye gusa yuko umwanya uboneka nce nkubitako ucushira ko inyuma y'ino film ucushira ko none inyuma ya film ubuzima urumva twitega indirimbo canke hariho na film yindi uzoduhereza ni vyose indirimbo zo nababwiye yuko nguma nkora nk'ubu ndafise indirimbo zitari nke nzogenda ndarekura imwe ariko inyuma ya filme ubuzima hari iyindi saison nzoca ndabaha yoyo izomara igihe kinini cyane kuruta iyi y'ubuzima nayone urumva imyiteguro turembeje tubirimwo no kuvuga ngo nta mwanya wo kuruhuka dufise katwifashe ko Sabbas jewe hariho scene nabonye muri diya party ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu taratangura gusohora bivanye nuko wabivuze mu kibano ariko bivanye nuko urya mama wa Enoke yari mu ka papa wawe nikiye kintu naco bohanura kuko ndishiye ko hari abana babayeho uburya buzima ashobora kuba banye na muka papa wiwe akamufata kurya byari bimeze nikiye kintu wahanura abo bana kuko benshi turabona nk'imiyabaga baca bagenda mu ngeso mbi ari uko bitwaje jembayeho nabi kubera mbana n'umugore wa papa wanje je nshaka nk'ikintu wotanga ku manuro kuri abo bana murakoze cyane imbere yuko mvuga ku bana reka mbanze mvuge kuri bano bavyeyi umuvyeyi uri kurankurikirana ni waba Imana yarakwizeye ikagushira mu kibanza cyo kuba mukase wa muntu no kuvuga yuko navuze ngo Imana yarakwizeye kuko Imana yase ko bari abana baja mwibarabara baburi kibarera icishima yuko wewe ari we worera abo bana no kuvuga ngo uzobatangira rapport Imana izobakubaza ingene wabareze kwera iki ucagura biwawe kumva wo barera neza abandi wahasanze canke kubera utabavyaye ukumva bafata nabi
nagira ndakubwire muri buno buzima, mu buzima turi ingenzi. Uno munsi urahari ariko ntuzokwamaho, nturi eternel. Uhoraho ni Imana gusa, twese tuzopfa. Rero ejo ntuzi abo bana bawe nawe wavyaye umuntu azobarera. Mwico gihe hari igihe ushobora gusanga abo bana uri kuraturubika aribo bazogaruka bakurerere nawe. Wibaza yuko gerageza kubiha ishusho, ubihe image, wimvire babandi baturubika mu gihe nabo bazoba baronse uburenganzira bwo guturubika biwawe. Rero kubera utazi nawe uzokurerera, ushatse witonde. Isi ntisakaye, mu buzima kirazira gusuma no kugenda gahoro. Uwo mwana kw'Imana kugire neza ikaguha kuba mwugo rugo, numurere nk'uwawe, kanatsinda n'uwawe, kandi ashobora kukugira n'akamaro kuruta n'uwo wavyaye wikuriye mu nda. Hanyuma mpanure n'aba bana, bano bavyeyi, uno muvyari inzaza ni mama wawe, n'umuvyeyi wawe, numwubahe, numwumvire, numukunde. Ntugire vya bindi ngo ni mukadata utangure kumugarako. Igitugu kirakura ntigisumba izosi, kandi Imana yamushize mu ico kibanza yabonye yuko nyene abikwiriye. Rero numwumvire. Hanyuma abo bafise ikibazo naco cyo kudakundwa, cyo gutotezwa, cyo kugira gute, nta kindi no babwira. Ubuhungiro dufise bwonyene ni bumwe, si muri ambassade, si kubagenzi, he ubuhungiro dufise ni muri Kristo honyene. Ni waburira ubuhungiro muri Kristo nta handi. Ni waburira umunezero muri Kristo ntuzowuronka mu bantu. Kristo mugira ubuhungiro, Kristo mugire ivyizigiro vyawe, ntazokwigira guhemukira. Hanyuma n'urugamba kw'Imana yemeye kubibamwo, nugwa n'ugo rugamba intambara yo kwizera. Senga Imana igufashe, senga Imana ikwe kwihangana, umenye n'ingene utegerezwa kuvyitwaramo. Ariko ico nagira ndababwire nuko mwijuru hari Imana ihindura ibihe, ihindura amateka. Mwarabonye kwa Kajeneza, mama yari umwansi ariko urabona yuko ari we akamfasha kugwana urugamba. Bisigura ngo umuntu mubi uno munsi ejo yoba umuntu mwiza, n'umuntu mwiza uno munsi ejo yoba umuntu mubi. Vomera zose kuko ntuzira uzokwera kare. Sabbas, reka tubashimire ku mwanya wanyu mwaduhaye canke kuba mwemeye tukavugana, kandi ndabashimire cyane. Murakoze cyane. Hanyuma turashimiye n'abadukurikiranye, ariko tubibutsa yuko filme Ubuzima hamwe n'indimbo zose mushobora kuzibona kuri channel ya Sabbas Burundi. Ntimwibagire kuraba no kuri page ya Facebook, Instagram. Hanyuma mwibuke no kuja kuraba ivyiza biri kuri Sabbas Style. Sabbas akazi nsanzwe nkora, ndumu designer, ndumu stylist. Rero abakeneye impuzu kwambara bakabegwa mu manza zabo zitandukanye, mu ma evenement, ma photoshoot n'ibindi bitandukanye, kaze ushobora kutwandikira kuri Sabbas Nkuru Nziza canke Sabbas Style Company. Imana bahezagire. Hamwe kandi ndabashimire nawe mwadukurikiranye, kuko muri abantu bacu. Mudahari nitwokora, kandi natwe tudahari namwe ntimwagira icyo muteramira ko. Reka ndabashimire cyane, mwakoze kudukurikirana. La prochaine, ciao ciao. STV, every story matters.